avuze ko bidakunze kuba sinzi mugabo yarabihaririye nawe birakunze kuboneka mu buzima bwa misi yose biravana ngo biravana ariko aya makenga yose kugira ngo adushiremwo murumva yuko habaye biravana kumbure yadidanije cyane ntibaza yuko bikunze kuba kandi aribaze ko bikunze kuba biza gutanguza ikibi umuntu mu gihe utazi ejo uko bizogenda havuze ati uwo nkagakura ngo abaga umutavu iyo ubonye umuntu akiri muto ntuzomukengere canke utangwe kumiyumvira nabi kubera utazi ejo hiwe canke hirya ejo hiwe. Mwiriwe neza nizere yuko n'umwaramo wagenze neza hari amasaka mwarayarose murayasangira uburo bwose murarenzako ndetse n'akajumu suko none ego hanyuma nkuko mubizi imisi yose ku munsi wa ndembero utanguriye uruhusha twama dufise ikiyago guteramana tugateramira ijoro ijambo nkuko sokura aho hambere yabigenza igihe yicaranye n'abuzukuru biwe ndetse n'abahungu cyane n'abakobwa biwe aribo ba data. Rero n'uyu munsi turaje kugira ngo dusubire tuyage duteramire amahoro duteramire hano haziko mu kurindira yuko inkoni birashe hanyuma duheze dufungure. Rero kuri uyu munsi turafise ca kiyago cacu ca Ncirumugani kugira ngo twumvirize umugani twongere dukuremo inyigisho mu gihe zizoba zirimwo zeze zitwigishe tuzoziyagire n'abandi. Nagire ca saba uwaduteguriye umugani w'uyu munsi aca tambuka bukebuke hama natwe tumwakiriza akavyino kugira ngo ashika yumve yuko afise igishika cyo kuduhereza uwo mugani mwiza w'uyu munsi. Mwiriwe 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 ageni mwiriwe turatanze mwiriwe wivuye ku muryango wiriwe neza arimbe mwiriwe mwiriwe ageni mwiriwe turatanze mwiriwe ku muryango wiriwe neza. Ego murakoze mutumire wacu namarame woshobora kwidondora abariko baradukurikirana hano hama mwongere mutubarire nivyo mwamuje kutuyagira kuri no munsi uri hejuru. Ego murakoze. Ego nitwa Ndayambaza. Ndayambaza wande? Ndayambaza wa Nyabenda. Nyabenda wande? Nyabenda wa Kirogo. Kirogo wande? Kirogo wa Ruvera. Ruvera wande? Ruvera wa Karenzo. Karenzo wande? Karenzo wa Ntagwamiye. Ntagwamiye wande? Ntagwamiye wa Ntare. Ego murakoze cyane rero mwotubarira uyu munsi ivyo muje kutuyagira. Ego murakoze cyane. Ego umuco kuri twese. Ego nkuko vyama bimeze nyene ku munsi wa ndembero tuba tuza tugateramira haziko. Rero namwe mwese abari ngaha haziko ndashaka mu ntega amatwi twumvize uyu mugani. Ego reka Ncirumugani kaca mugani rutwaye abandi tutakwibagiye nudasize umwana asiga umugani ngera bacira umugani w'umuntu yitwa Mugozutekeyikibi na Kibikizozejo. Uno mutwe w'umugani wanje habaye umugabo yarafise abana babiri umwe yitwa Mugozutekeyikibi uwundi nawe yitwa Kibikizozejo. Abo bana baravukana umwe yari mukuru uwundi yari mutoya. Nuko se ageze mu misi arashaje agera gutanga agera gupfa. Niko guca abwira abana biwe kugira ngo ashobore kubakoranya batorane maze umuhungu mukuru atorana inka uwundi nawe acatorana imbwa imwe gusa. Mukuru yaragerageje kubwira mutoyi wiwe ati none sinokugabaniza inka nkeya mwizi natoranye ariko mutoyi wiwe yarase avuga ati jewe imbwa irankwiye. Ntibitevye bukeye umwe se wabo acarapfa. Amaze gupfa umwe Mugozutekeyikibi acarengera kuri za nka araziketagura.
agira n'imana mbi aca yabira umugore atacaha amaboko ikinebwe muri make maze zanka araziketagura arazirya ariko umwe mutoyi wiwe Kibikizozejo yaciye yihishamba aja guhiga atwaye yambwa yiwe agira imana yubura udukoko twiza dutandatu maze atashe arabibaga acafata insato azishira umwami nawe amaze kubibona aranezerwa maze acaramugabira amugabira inka zitatu acamuha n'imfizi ashikabaga kugira ngo aryoherwe yongera anamwongera n'imbwa zitatu kugira zizoze gusanga yambwemwe asanzwe afise ariko umwe Kibikizozejo yambwa ntiyayibaze ahubwo yaciye ayishira mu rugo arayitereka maze uko buca uko bwira agenda guhiga abigenza uko nyene ashira umwami maze umwami nawe akamamugabira ntibitevye mu rugo kwa Kibikizozejo inka ziragwira n'imbwa ziravyara ziragwira ziruzura nazo nyene ariko Mugozutekeyikibi atangura kugira ishari amaze kubona mutoyi wiwe ariko aratera imbere niko kwicara n'umugore wiwe batangura kwiga ukungene bo muhomvye abwira umugore wiwe ati wa mugo urabona ijya muri munanje kungene zijya mbwa zamuteje imbere none nta kuntu twozimukurako nawe akabanyarucyari nawe nuko bagira iyo nama yo kumuhomvya niko gufata arabaga inka imwe kubera zose yarazimaze yarasiganye inka zitatu gusa acakuramwo imwe arayibaga maze arayitara ku ruhimbi acabwira mutoyi wiwe ati urabona ko nabazi inka ati nyama zanje izo mbwa zikazozirya urimenya nuko acaja kuba aratembera mu gahinga asiga umugore muhira zambwa za mutoyi wiwe zirinjira mu nzu umugore azibona ariko kubera imigambi bari bafise yarase kuzamira zirengera kuri za nyama zirazirya zose zirazimara umwe Mugozutekeyikibi ashitse asanga za nyama imbwa zazimaze nuko ca yegera umwe mutoyi wiwe aramwitwarira mu bagabo abagabo bararujyako bamubwira ko yozimuriha inka zitatu ariko uwo mukuru we yaranse atahibambewe nta nka nemera zitatu bamubwiye ati basi naguhe zitanu nazo nyene arazanka abashinga nahi babonye vyanse bamubwiye ati tweko tubikubwiye ko tubigiyemo bikanka reka tubireke mwe muzocisha aho mushatse nuko umwe mukuru wari inama urabwira mutoyi wiwe ati burya Jesu shaka inka ati je nta kindi shaka kwikizombwa zawe umwe mutoyi wiwe arabiraba avuga ati nonega ko wase kumbabarira nanakurisha ukanka kwakira ivyo nakurisha we nuko icyo ushaka agiye kuri zambwa zose aratemaguye zose arazimara n'ikibunda cyose ntiyasigaza na kimwe wa mugabo ngo abibone umwe Kibikizozejo aca ajibwami yiganira umwami ukugere vyagenze maze umwami nawe agira akagongwe ivyo amubwiye aravyumva kandi arabitegera niko kucamuha izindi mbwa zibiri maze asubira guhiga kwa kundi ubuzima burabandanya ari mu buzima bwo guhiga niho yaca yubura ahantu harima intore arazirima nazo ziramwitaba zirama gose kugeza naho zijondama babana bo kwa Mugozutekeyikibi barazibona niko kuca batangura kwigira imigambi yo kuzirya ntibitevye bagiye muri wa murima barazirya kugeza yaho bazonona hageze ku mugoroba niho Kibikizozejo yaciye agenda gutembera mu ndimo yiwe asanga umurima washwi niko kuca yegera mukuru we amubwira ati ntaravuga vyinshi shaka undihe kandi sishaka intore wa mukuru we nawe acatangura kwihebura
amubwira ati nije narutanguye nta kundi we nuraba unkoze icyo ushaka. Abagabo nabo baca bacishaho nkaho mukuru yari yakishije avuga ati we nawe nturaba ukora icyo ushaka. Umwe mutoyi wiwe nawe acaja kuri abana yarasanze afise nawe arabica bose asigaza umwe gusa wari mu mugongo. Ariko Imana mbi n'uwo mwana w'umugongo vyarangiye nawe nyene bamuravye asanga yahimbaguritse ibihimba nawe nyene ntameze neza ntakomeye. Nuko abavukana bihorana gutyo sikintu hahera bavukana bihoranye. Be umugani wa bugana kariho umugani ukana kariho misi yose, ariko tubimenya neza nitwabiyaga ko twese tugahanana ivyumviro tukumva yuko watwubatse neza canke watuganiye ivyo dukunda kubona canke dukunze gucamwo. Rero nibaze yuko mwese mwagiye muratahura canke mwumvise umugani twayagiwe. Ego none turaje kumva ivyo twayagiwe muri uno mugani. Twumvise abantu babiri n'ibikorwa vyagiye birakurikira. Ngene mbajije une mushikanje nawe menga hari ivyo yumvise. Mbegaga mushikanje ibi twayagiwe muri uno mugani mu buzima bwa misi yose birakunze kuba. Havuze ko bidakunze kuba sinzi mugabo yarabihaririye nawe birakunze kuboneka mu buzima bwa misi yose. Biravana. Ngo biravana, ariko aya makenga yose kugira ngo adushiremwo murumva yuko habaye biravana kumbure yadidanije cyane ntibaza yuko bikunze kuba kandi aribaze ko bikunze kuba. Rero reka dusubiza akanya waduhereje uno mugani kugira ngo atubarire inyigisho twokura muri uno mugani, yongere atubarire neza na neza ingene twoza turigenza kugira ngo tumere nkabo canke ntitumere nkabo. Imisi yose umugani ugana kariho. Numvise bamwe bakekeranije bati ivyo uvuze bishobora kubaho mu buzima canke ntibibeho mu Burundi bwa Nyaburunga. Ariko ukuri nuko imisi yose iyo habaye ikintu canke iyo habaye umugani ubuje guhindura ikintu canke ubuje kwigisha ikintu kanaka. Ego hanyuma nkuko mwavyumvise uyu mugani ni w'abantu babiri. Umwe dufate mu buzima busanzwe bw'uyu munsi, umwe atanguranye umutahe munini uwundi atanguranye umutahe mutoya. Urashobora kwibaza ati none burya iyo umuntu atanguranye umutahe munini niho yunguka cyane. Burya misi yose umuntu yakoze ikintu bivana n'ukungene yitwaramo ico kintu canke n'uburyo agwiza umusaruro ico kintu afise. Mwavyumvise yuko Mugozutekeyikibi yari afise amararo y'inka se wiwe yamuhaye yarazwe na se wiwe aramuha amararo y'inka, ariko kubera umutwe muto yari asanzwe afise zanka yagiye kazinezererwamwo azirya adasiba akanyama maze zanka ziramuherako. Ariko uwo mwumva Kibikizozejo nawe yatoranye imbwa, ariko uriyumvira imbwa ni ikintu nyene kiri hasi cyane, ntiyatoranye n'imbwa zitanu canke 10 yatoranye imbwa imwe gusa. Ariko iyo mbwa imwe nyene yariyumviye avuga ati ngaha nta kindi ifise nukuja guhiga, maze iyi mbwa nyene ndizeye ko izompa inka nyene nshaka. Yagiye mw'ishamba arahiga maze aramenya n'ukungene ibintu birondegwa, aragemura n'ibwami ku musumba avuga ati je ndakugemuriye. Maze umwami nawe aramugabira zanka zimwe mukuru yashaka kumuha aravuga ati ndazirose, arazironka maze ziranagwira gose. Birangira wa mukuru wiwe asigaranye inka 3 gusa, nawe inka zamaze kubiraro nawe achatanga kugira inzigo y'ukungene yo zimwaka kungene nawe yo bumukene nkawe. Ariko nyene Imana ngo avumbika ishirenga, nubwo bagiye inama yo kumusubiza hasi, ariko umwami kubera yari yamaze kuba umizigirwa yaramongeye izindi imbwa maze asubira gutunga mu buryo bwose. Kibikizozejo yaratunze. Utiro bivuga uyu mugani nawe ushobora kwigisha iki? Hano hari nk'abanyeshure ashobora kubona mugenzi wiwe aronka amanota menshi mw'ishure, akavuga ati ne ujya muntu ko yamanchako. Hari abantu mw'ishure usanga umwe abo wa kabiri ubundi wa mbere, akavuga ati cyo yaba wa mbere gute, ati nanjye
nkeneye ko wa mbere mu gice gikurikira akaja atanga kwiga inama yuko umwiba amakaye kugira ngo nawe hageze kwiga ikibazo ntazobitore ariko uko vyogenda kose Imana yaguteguriye kubimenya urabimenya rero si vyiza gutegura ikibi mu gihe utazi nawe ejo kungere bimeze si vyiza gusharikiranira ubonye umuntu ateye imbere ucumugirira inzigo canke wabona ivyo akora ariko birunguka ukagira inzigo wabona kunzwe ukagomba kugumugira inzigo misi yose si vyiza kubera bavuga ngo icyo udashaka ko abandi bakugirira nawe ntukigirira abandi rero uwo mugozi ukoze ikibi yari bagiye uwo mugani uvuga uko aja kwikimbwa za Kibikizozejo ariko nkuko bavuga ati ingero ugera mugenzi wawe nawe nizogererwamo nawe vyarangiye amaze kugwa mu ikosha nawe vyarangiye nawe urubanza ruhindukiye biba ngombwa nawe ko abana biwe bicwa rero si vyiza gutanguza ikibi umuntu mu gihe utazi ejo uko bizogenda